y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi vyabereye ku murwa mukuru w'intara ya Makamba kwijukira rya mbere Rusama no mwaka, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO yaciye akoresha inama imvukira z'iyo ntara, abajejwe intwaro n'abakozi ba leta nabo mu bisata vyigenga bo muri iyo ntara kugira ngo bahanahane ivyumviro vy'ingene intara ya Makamba yotera imbere. Mw'ijambo ryashikirijwe na Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO asigurira abitavye iyo nama icabakoranije, yavuze ko bashaka ko intara ya Makamba ihinduka ikaba iy'akarorero, bakagwanya ubukene, hakaba iterambere mu ngo, bakiyubakira inyubakwa z'akarorero, bagatorera inyishu ibibazo vy'indero no guteza imbere ibindi bisata binyuranye. Tetwe turaba igihugu cacu ni igihugu igomba gutera imbere ku murindi munini, muga twe tutipanze tuzava dusanga turi inyuma mu ntara. Twege intara yacu, intara ya Makamba murazi ni intara iyo mwana ku gihugu. None twege intara ya Makamba tuzobiki muri iki gihugu cy'u Burundi, twobiki kubera iki none dutanga ivyiyumviro, twege twobiki, twe turi kwitanganyika, turi kwira barabara rikuru ryi Tanzania na karore duhanuwe na Tanzania na Kongo, uciye mu mazi akani Zambia. Ne twe twobiki kubera iki tutovyumvira ko dufise amazi meza, ko tutayakoresha mu kugira mu guteza imbere igisata c'ingenzi. None two iteza imbere gute? Twe turarota tubona intara ya Makamba ihindutse, intara ya Makamba y'akarorero, intara ya Makamba abana bari encadré. Intumbero dufise nuko inyuma y'amatora dushiraho ku mutumba twagiye mu gihugu cyose dusanga abana baragiramiwe, mu gihugu cyose abana baragiramiwe, cyane abana b'abakobwa, abana bigeme baragiramiwe kabisa. Mu gihugu cyose twaragiye ikomine tugenda tuganira n'abantu turasanga baragiramiwe. Namwe bwira abacamanza badufashe nabo nyene kugwanira abana. Umushikanga turamushimira yadufashe cyane, mugabo dufate n'ubucamanza budufashe. Twavuze yuko mu kwezi kwa 6 tuzogira inama yo kugira imigambi, tukumvikana iyi myaka tugiyemwo ko bavuga ko ari iterambere, kugwanya ubukene. Tuzobwanya gute? Umuntu mu rugo yo kwitwara gute kugira ngo ingo zaje tere imbere? Mu vyerekeye igisata c'indero, umushikiranganje Janvière NDIRAHISHA yavuze ko indero y'abana yatitutse kuko bahendesha vyinshi, rero ko abavyeyi bafise uruhara ntangere mu garukira indero y'abana kugira ngo bige bamenye. Yuko yatitutse cyane bigi indero y'abana, abavyeyi n'abana bagarwe ko gatoyi barabereye amafaranga ati mvuge zumufasha niwe kabiri usubira twati naje handi baci akoresha ndasaba yuko abantu basohoka naje Makamba icyo cyatuka tubivume ibyo mwihana tubyimuka kuri tumwe ko twese bahamagariwe kurwamuka. N'umushikiranganje wo kumesha makuru n'ibinyamakuru Frederic Nahimana yari yitavye iyo nama, yaragize ishashikiriza ku byo guteza imbere indero y'abana, aho yavuze ko utize neza uba wikumiriye, ko dutegerezwa kuba abahizi no guhiganwa duhereye hasi. Amashuri no kumenya n'urubuga n'ihigana ari abavuga ngo barakomeye bakomeye ngo tutanga gukumirwa mu ishuri. Iyo utize neza wonye roza bamaze kwikumira, ubu rero dutegereza kuba abahizi nk'uko yabivuze umushikiranganje w'indero. Si ico gusa kuronka ishuri ni kimwe, kuronka ishuri nziza ni kindi, kuyikorera n'amaze kuyiganwa n'ibintu turi kuyiganwa mwabakoze mu vyerekeye akazi. Ubu biragora niweza akazi niweza ishuri ngo akazi ubu yahanze ikibazo rero gitora umuhizi, igitora uwari wese. Rero nibaza neza yavuze ngo tubotere bwa mbere twotangura hasi kw'itsitso, tuvuga muri inyigisho ikomeye cyane kandi zihiganwa kandi zirimo